gushoboka Imana niyo yabikoze kubw'abantu ntibyari gushoboka Imana niyo yaduhaye abashitsi kubw'abantu ntibyari gushoboka Imana niyo yabikoze kubw'abantu ntibyari gushoboka yaduhaye kuyimenyi nk'uko abaririmbyi babivuga Imana yonyene niyo yabikoze. Ishengero ry'abagenzi rirahimbaza imyaka 80 rimaze rishitse mu Burundi. Urugendo rwabaye rurerure. Abakozi b'Imana Edna na Arthur Chirson umuryango wabo baritanze bazana ubutumwa bwiza mu Burundi. Ugukiza imitima no kwitaho iterambere nivyo vyaranze ishengero ry'abagenzi muri iyi myaka 80 ishize. Izina ryanje ni Fabrice Iranzi, gira ndabayagire bimwe mu vyo nabonye mu gihe nagendera inama y'umwaka ya kwibuka. Ku mutima wa Afrika hagati mu Burundi igihe nagendera nasanze ibikorwa vyiza vyaranguwe n'ishengero ry'abagenzi. Nifuje kumenya vyinshi kubijanye n'ishengero ry'abagenzi na cane cane inama y'umwaka ya kwibuka, negera umubwiriza mukuru w'inama y'umwaka ya kwibuka nawe aranyagira. Inama y'umwaka ya kwibuka ubwa mbere hoho yari inama y'amezi 3 mu myaka yahera bayita inama y'amezi 3 ya buseruko kuko hatanguye kuba inama z'amezi 3 zibiri, inama y'amezi 3 ya Kibimba bayita inama y'amezi 3 ya Burengero n'inama y'amezi 3 ya kwibuka ariyo bita buseruko. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2012 hari mu kwezi kwa gatandatu niho inama y'umwaka ya kwibuka yatangura iba inama y'umwaka yuzuye kandi yigenga. Iyo nama rero y'amezi 3 y'umwaka iri ku musozi wa Rukoba, ikaba igizwe n'inama z'amezi 3 zitanu arizo zizi zikurikira: inama y'amezi 3 ya kwibuka, inama y'amezi 3 ya kwisumo, inama y'amezi 3 ya Musama, inama y'amezi 3 ya Gasongati hamwe n'inama y'amezi 3 ya Mirama. Igihe nashika kwibuka nahasanze inyubako zitandukanye. Ahantu uvuga nk'urusengero rwiza rwasizwe n'abamisiyoneri, nahasanze vyinshi vyahindutse. Aha nkaba nariboneye ko aho kwibuka hari amashure y'intango, amashure y'imyuga. Aha nkaba nariboneye nk'ishure bigamwo ubuhinga bwo gukora imiduga. Nariboneye kandi amashure yisumbuye, nkaba nararonse n'akaryo ko guca ku ishure ryisumbuye ry'abagenzi bo kwibuka. Naramenye kandi ko mu misi ya vuba huguruwe ivuriro ryiza cyane ari ryo Maria Mwiza. Kimwe umuntu yobona nuko mu myaka ya kera, turavuga mu myaka 80, nta bantu benshi baciye ubwenge bariho ngo bagende irya nini. Abantu bize bazi ubwenge, bazi gutondekanya ibintu. Ico gihe rero urabona n'imigambi byaba ngombwa ko kwa n'abazungu atimvira umugambi nta cyakorwa. Ikintu rero mbona cyahindutse cyane kwibuka nuko hari abantu baciye ubwenge bashobora kwiyumvira imigambi bonyene bakayishingira, ngira ngo n'ubafashaza yuhirira aho umugambi ugeze. Ico rero ni kicawe kintu gikomeye twagiye tubona. Nk'ivyo nibuka, ndibuka igihe hashingwa ishuri gisumbuye aho hari mu mwaka w'igihumbi 2002. Ngira ngo mu ishengero ry'abagenzi aho ishengero nk'inama y'ukwezi itanguza ishuri ryabaye bwa mbere ivyo bibaho. Ngira ngo mu 2010 naho abantu nyene baritangurira ivuriro umunsi riko ravura abantu. Ivyo
ngira ngo mu ishengero ry'abagenzi ivyo biri hake uretse kwibuka. Narafashe urugendo runshikana mu ntara ya Ruyigi aho nashitse ku Isumo, ndatembera mu misiyoni yubatswe n'abazungu. Nabonye amashure yubatswe kera cyane. Ndabona uburimyi buteye imbere bukorwa n'abanyashengero bo ku Isumo bitunganije mu mashirahamwe. Ibikorwa vyabo bikaba biteye igomwe. Aho ku Isumo barijukiye kubaka amashure yisumbuye. Igihe nari ngaho ku Isumo naragendereye n'ivuriro ryatangujwe n'abagenzi. Nifuje kumenya vyinshi n'ivyahindutse, nganira n'umunyashengero wo ngaho ku Isumo. Ni by'ukuri duhereye igihe abazungu bari bakiri ngaha abamisiyoneri hararanguwe ibikorwa byinshi, ari nacyo gituma tuguma tubibuka. Turabibuka turavye aya mazu yasizwe yubatswe duhereye ku rusengero rwubatswe n'abamisiyoneri bacu, tugaca turaba n'izi nzu mubona ziri hano mu misiyoni. Ni inzu zakira zari uburaro bwabo kandi ubunyanzu nizo twakiriramo abashitsi. Hariho n'inzu dushinguramo. Izo zose tuzishimira abamisiyoneri ku byo badukoreye. Tukumbure ku byo tubona, turabona yuko hari ikintu cyahindutse kuva abamisiyoneri bagiriye mu buryo bw'iterambere. Mugabo kugeza kuri uyu munsi, kuko twagendeye ku nyigisho twaza turahabwa n'abamisiyoneri bacu, haba mu buryo bw'imitima cyangwa mu buryo bw'ibikorwa twakora, biragaragara ko tuticaye, twasigaye turakora uko dushoboye, kuko murabona ko hari n'inyubako nshasha twagiye turubaka naho byagiye biratugora. Urugendo rwanje rwashikanye kandi ku nama y'amezi 3 ya Mirama. Aho mu Mirama nahasanze urusengero rwubatswe n'abo banyashengero. Baza urongoye inama y'ukwezi ngaho mu Mirama arambwira vyinshi. Ivyahindutse ni vyinshi cyane, kuko ico gihe twari dufise agasengero gatoya hajya, twarahavuye turagira inyubako y'urundi rusengero rwa kijambere niko guguru mubona hano, kandi twararonse n'amashuri yisumbuye ya college. Ivyo ni vyiyongereye hanyuma yaho. Murabako n'inyubako turiko turabandanya n'ubu, turafise n'amazi ari ngaha. Ivyo ni vyiyongereyeko. Yego. Nahavuye mbona n'amashure yubatswe ngaho nyene ku cicaro c'iyo nama y'amezi 3. Vuye ngaho nagiye ku nama y'amezi 3 y'Igasongati, nifuje kumenya vyinshi, nganira n'umubwiriza mukuru. Aha hatangwe mu minsi ya mbere, mu bihe vya mbere ishengero ry'abagenzi rigitangura gushika imutaho, habaye igice mu bice vya kabiri vyuguruwe muri iyi ntara y'Ikarusi. Cyabaye igice cya mbere cyo muri iyi ntara y'Ikaruzi cuguruwe kuko hatangujwe n'abazungu babwana coti bari mutaho, ahakorera umukobwa bita Madame Michel, mu bisanzwe vyumvikana ko ari Mademoiselle. Niwe yakorera hano, akora ibikorwa vy'Imana, agasengero gatonyi, agerageza kwigisha ibikorwa mu bafasoni kugira ngo abafasoni barushirize kugira isuko muri ico gihe hari nibiza vy'ingwara vyinshi. Hanyuma rero muri ico gihe hatangwe abantu bakenyi, tuvuze rero ukuntu hagiye haraduga, vyumvikana ko havuye ku bantu nka 10 haraza ku 20. Ubwa mbere hari agashuri gatonyi, vy'ukuri agashuri kari gafise imetro 4 mu mutwe, ubu kika kagira nk'imetro 10. Vyumvikana nyene ko vyari ibikorwa bitoyi, mugabo karaduga barava barakagura. Hanyuma rero ishengero ratinda rirakura, barava barubaka urusengero rundi rushasha, barosakaza amatigura. Mugabo inyuma yaho nyamatigura kubera ko gwari nini ishengero ritango kugwira n'amagume yari yabaye, ubwo rusengero hava ruragwa, bahava bubaka urusengero rya mubona harya hirya. Ubwo rusengero batse harya hirya rero bararukorera amwo, burya muri bihe by'ubu niho twavuye twubaka urusengero rwa kijambere mubona haruguru uno munsi.
burya mu bihe vya vy'ibihumbi 2007 niho twabaye inama y'amezi 3 dusaba kwishikira tuvyawe n'inama y'amezi 3 y'imutaho hanyuma rero tuba inama imwe y'amezi 3 mu nama zigize inama y'amezi y'umwaka ya Kibimba tukiri inama y'umwaka imwe hanyuma rero twavuye ku banyashengero majana nka 3 ubu iyi nama y'ukwezi canke paroisse ya hano igizwe n'abantu majana 840 hafi na 40 yego tukoraniye mu cyitwa inama y'amezi 3 abanyashengero bari no babangana nk'ibihumbi 3,800. Nagiye no kumusama nifuza cyane kumenya uko vyari vyifashe mu misi ya mbere. Ndegera umubwiriza mukuru nawe arambwira uko vyari vyifashe. Hanyuma ico gihe harabaye ikanguro nyene ubutumwa buravugwa ikirambi bamaze kuba benshi dutebana ko turubaka ishengero haraboneka inyabihanga icyo nto kwibagira nuko aho hantu twasengera ku Musama hari urusengero ruto cyane rugufinya gose kamabati mugabo rutonyi zuba ryatse bazobona abantu nyene bariko batugutiwe mugabo akanezerwa no kumva ijambo ry'Imana ugasanga nta bantu basohoka byari ukuri byari ibintu bimeze neza biryoshe. Ivyahindutse rero nuko bahavuye bakubaka urusengero rwa kijambere kandi runini wamengo n'abantu bakenya ndibuka ingene baterura ibiti abantu babwira bati naho mugwaye mugaterura ibiti mwumva umengo mugira inkomezi nanje nari mwico gihe hanyuma turagikirambi tuboneraho naho ne tukubaka urusengero ku vy'ukuri ubutumwa bwiza burabandanya turaje inyabihanga turubaka ubu duca tujigasenyi gucyo ubutumwa bwiza abantu buvugwa nkuko nyene. Mpejeje kumenya inama z'amezi 3 narabajije umubwiriza ibikorwa vyaranguye kwibuka mu buryo bw'iterambere ndanamubaza ico inama y'umwaka ya kwibuka ifise. Turafise n'amashure y'intango cyo bita amayekole primaire n'amashure ashika 8. Turafise n'amashure yisumbuye amashure yisumbuye ashika 9. Muri ayo mashure 9 hariho ishure twitirira ishure ry'amahoro secondaire nkuko hariho n'ishure twitirira ishure ry'amahoro ishure ry'amahoro primaire école primaire de la paix collège de la paix do Mwumba hamwe ni école primaire de la paix ngaho Magarama. Ishure ifise intumbero yo kwakira abana bakiri batoya hanyuma twafatiye ku myaka 3 murumva neza yuko twatanguje ishuri rya maternelle kugira ngo iruhande y'ivyigwa vya leta dushobore kubigisha ivyigwa bijanye n'amahoro kubungabunga amahoro urukundo ugusabikanya agateka kazina muntu muri rusangi agateka k'umwana gusangira gusabikanya ubutungane n'ibindi. Turafise kandi n'ishure ry'imyuga cyo bita école technique ETK kwibuka ni ishure ryatanguwe n'umumissionnaire yitwa David Kerume ubwa mbere bahora bagira formation y'amezi 6. Muri ico gihe abamissionnaire bagize inama bari ino kuko bahora bajana gukoresha imiduga mu yandi magaraje hanyuma ntibashima ukuntu babakorera ugasanga barabiba ivyuma cyane kubera ntibabakorere neza baca bigira imigambi yuko borondera umumissionnaire wabo yozi no mu Burundi akabafasha mu bijanye no gukora imiduga yabo no kwigisha abandi bakavukire bino bamenye kuzikora bazofatanye nawe gukora iyo miduga y'abamissionnaire. Niho rero haboneka umumissionnaire yitwa David Keru baca batangurira iryo shuri ritangurira mu Kibimba hanyuma riva mu Kibimba 1966 niho ryaciye ritangurira harya ikwibuka yigisha umuntu umwe ndazi ko imbere yanjye hatanguye pastor
karabona ni Mariko, hanyuma haca haza jewe ndafata maze kumara umwaka haza Levi, nyuma ya Levi haza uwitwa Moforo, hama rero twe twize imyaka 3. twaragendeye imigambi y'iterambere yaranguwe n'ishengero ry'abagenzi ibicishije mu biro by'iterambere, mu nyubako z'amashure ndetse no mu burimyi. Imigambi ni myinshi yaranguwe ifashwe mu mugongo na Quaker Service Sweden. irafise n'ibintu by'iterambere ibintu bijyanye n'uburimyi, uburimyi n'ubworozi. Hariho uburimyi dukorera kwibuka nyene, hariho uburimyi dukorera imugutu, hariho uburimyi dukorera ku isumo. Uravye mu mamuko y'ishengero ry'abagenzi mu Burundi, mu ntumbero zikuru zashuze imbere hariho intumbero z'iterambere nyamukuru ngenderwako. Nibaza rero ufatiye kuri izo ntumbero niho ubona ibintu bifatiye. Hanyuma ikindi ni projet kumbure mwashoboye kubona bijanye n'ibintu by'uburimyi. Iyo twayikoze tubifashijwemwo n'abagira neza b'Abaswede bagiye badufasha kugira ngo umugambi ushoboke. Ahanini waturutse kubera yuko babona amakuru baronka ko abanyagihugu batagira ico bafungura. Ati byabo byose mu burimyi hari ingorane. Ati uko nitwumva ingene imvura igwa mukamufisaho umurima mugaba abantu bakaguma bashonje. Nibwo rero badufasha kugira ngo umugambi w'uburimyi burama bigishe abanyagihugu ingene bashobora kurima, kandi abatari bake barashoboye kubikurikirana mu bibanza 5. Ivyo navyo ni kwibuka, nza ko mwabonye kundu bagerageza kubikora ni mu Rurengera, aho ni muri commune Mutaho muri zone Gwisabe, ahandi ni kwisumo muri Ruyigi no imugutu, nza ko naho mushobora kuba mwarashitseyo. Hari n'ahandi rero Nyabihanga aho bita Inyabibugu, hari ikigo cy'ukugwiza imbuto mugabo cyari cyahuye no gwima. Twarahakoreye imyaka itari mike, hanyuma turashinga umugwi ukomeye. Uyu munsi bararonse abandi bashobora kubafasha. Uyu mugwi rero itukiko turakorana kuko basigaye bigenga na leta irabazi, barafise ingene bariko barakorana na leta kandi bimeze neza. Ubu rero tuko dukorera muri ivyo bibanza bisigaye 4, kandi turabona ko ibikorwa bigenda neza, mu nyigisho bazakira kandi bibafasha mu buryo kugenda biteza imbere no kuja hamwe. Ishengero ry'abagenzi ryaritayeho ibijanye n'abakenyezi. Naraganiriye n'umwe mu batanguje umuhari w'abakenyezi, arambwira uko vyari vyifashe mu bijanye n'iterambere ry'abana rugo. Jewe igihe natangwa gusengera mu rusengero rwo kwibuka, natangwe kuhasengera mu mwaka w'1964. Hanyuma uko nasanze hari hameze, abakristo bari bake cyane, maze kwigabura hirya no hino. Hanyuma ikintu kinini twahasanze kitari kimeze neza, inama z'ukwezi zarakorana, inama z'amezi 3, inama ziroranya zarakorana. Ariko ikintu ntashitse nshimaho, nasanze atamukenyezi n'umwe ashobora kugira ijambo muri iryo shengero. Mu bintu by'Imana nta kintu na kimwe kiranga ko umukenyezi yabaho muri iryo shengero. Hanyuma mu mwaka turatanguza umuhari w'abakenyezi, turatangura buhoro buhoro, dutanguza n'abakenyezi bake cyane batarenga 15. Turabandanya iminsi mikeya barashika 20 n'abandi, iminsi mikeya abakenyezi baragwira. Turatanguza rero ibikorane by'abakenyezi, inyigisho zikomeye cyane mu bakenyezi. Turabigisha ubuhinga butari buke, bwa buhinga twigisha bigeme turabubigisha. Turabigisha kwiga kubarira uduhuzo tw'abana no kudukata no gukora bya bikorwa by'imyuga byose by'iterambere ry'abakenyezi. Abakenyezi barabinezererwa cyane. Abakenyezi rero batangura kuja habona cyane cyane mu buryo bwo gukora igikorwa c'Imana nabo. Baravuga ubutumwa, nukuri ibintu biramera neza.
igihe namara kubona ivyaranguwe n'ishengero ry'abagenzi nifuje kumenya imigambi nyamukuru ishengero ry'abagenzi ryoba rifise. Ca negera umubwiriza mukuru nawe arambwira indoto ishengero ry'abagenzi rifise na cane cane inama y'umwaka ya kwibuka. Mu myaka iri imbere turafise ico bita vision mu gifaransa canke iyerekwa ry'ishengero ry'abagenzi inama y'umwaka ya kwibuka kuva muri umwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2024 no kuvuga ni mu myaka 10 iri imbere. Twizera ko tuzoba twamaze gushika kuri ibi bintu bikurikira. Twifuza yuko ishengero ry'abagenzi rizoba ryashitse mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi. Iyindi ndoto dufise igira gatatu ni ugutanguza ishengero ry'abagenzi muri Tanzania. Tugomba gutanguza ishengero ry'abagenzi muri Tanzania, nabo rya dufise insengero zimwe twamaze gutanguza ziri ku mipaka ya Tanzania nko ku kilometero 1 cyangwa kilometero 2. Iyindi vision dufise nuko tugiye vuba na bwango gutanguza ishure ry'ijambo ry'Imana ari ryo bita Seminaire des Amis. Ni ishure rizotegura abakozi b'Imana ku rwego rwo hejuru kugira ngo abazoba abapastori mu myaka iri imbere bazobara abantu baciye ubwenge, abantu bize Bibiliya neza, abantu bazi Igifaransa, abantu bazi Icongereza, abantu bazi Igiswahili, kugira ngo baze bashobore guteza imbere aho bazoba barimo barakorera. Hari undi mugambi turafise umugambi muri iyo myaka 10 ko tuzoba twamaze gutanguza icyo bita uburaro twita guest house. Iyo guest house ishobora kwakira abakozi b'Imana bavuye irya nino. Nivyo bikuru nizo ndoto dufise, Imana idushoboje ko tuzoshobora kurangura muri iyo myaka iri imbere, imyaka 10 n'ibandanye. Myaka 80 simiki n'amashengero make agezaho canke n'amashirahamwe make mbere agezaho. Murumva yuko ishengero ry'abagenzi atari rito. Ubutumwa noshikiriza nk'urongoye inama y'umwaka ya kwibuka nuko by'ukuri muri iyi myaka 80 ishengero rimaze twokubita agatima mpembere tukaraba tuti umwe wese ahari, umunyashengero, umukuru, umurongozi, umurongorwa, tugakubita agatima mpembero tuti mbega muri iyo myaka 80 twamaze iki, haba mu buryo bw'imitima, kuko ishengero rihamagariwe imitima y'abantu, mugabo tumenya yuko iyo mitima iba mu mubiri. Ikibazo rero kigira kabiri tukibaza tuti none ko umutima uba mu mubiri mu buryo bw'imibiri hoho twashitse kuki? Tumaze rero kwibaza icyo kibazo tugaheza tukaraba tuti mbega hari icyo tutakoze twari dukwiye gukora muri bwa buryo bw'imitima, muri bwa buryo bw'umubiri. Hanyuma tumaze kwibaza tuti hari icyo tutakoze, icyo tutakoze tugaheza tugahaguruka tukagikora. Imana niyo yabikoze, kubw'abantu ntibyari gushoboka. Birashimishije cyane kubona igikorwa c'Imana gitera kije imbere. Nivyo intambwe iracari ndende, ariko ivyizigiro vyo birahari.
ishengero ry'abagenzi nta nkeka rizobandanya rija imbere. yaduhaye kuyimenyi yo mana kubw'abantu ntivyari gushoboka Imana niyo